Shalom kwa dukurikirana twizera ko mumeze neza turi kumwe n'umuririmbyi no munsi mu kiganiro cacu ubutumwa bwiza kuri bose nawe sundi ni King Ego kaze cyane murakoze cyane kutwakira muri platform y'ubutumwa bwiza kuri bose umeze neza meze neza cyane natwe tumeze neza mumeze neza so tumeze neza hari indirimbo muheruka gusohora haraheze iminsi mike isohotse murashobora kudufasha kutubarira titre ko titre ntishobora bose hama mutubarire ni biki birimwo indani ibisigaje tugenda turayaga titre y'indirimbo yanje yitwa Shiki kubera Shiki ni reaction is the same na wow ni reaction abantu bo muri generation turimo bakoresha hama ku batabizi jewe serva iyi generation charge yo kuva 2005 kuduga so Shiki ni reaction abantu bo muri iyo category serva batahura hama indirimbo ni dedicace cyane ku ba jeune batoyi canke bakuru banje ariko baraca mu ma agoye aho bariko barabakolonize n'ama addiction y'ama drogue cyane ariko amajambo ari mu ndirimbo n'amajambo avuga gute amajambo ari mu ndirimbo ni life ya street ni shit but life ya crust elite muri Kristo turi fit ntidukeneye ama weed life ya street ni shit but life ya crust elite muri Kristo turi fit ntidukeneye amawi street yatwigishije ko kubaya ari byo biri kuri trend inatwigisha ko bitesa gukeshanya n'aba baby weekend aba baby bifizi nk'imbizi muri def bushinze y'imizi nta mahoro uzoronkera mu isi nta munezero uzohabwa n'ivy'isi batubwira ko atamyaka ijana tuzobaho nimba ari byo kuki dushaka kugabanya niyo twobaho mbega hamwe usanga inyuma y'ubu buzima tuzobaho mbwira ico bokora usanze ibi vya Yesu tuvuga bibaho time is rushing my G's Jesus is saying this don't be running don't be searching good life away from me my G's you know I got the keys kandi nivyo murabizi ndazi nije murondera nije mfise ivyo murondera so life ya street ni shit but life ya crust elite shki yep indirimbo yanditse habaye iki wabimaze kumwanya ngana gutuvyiyumvira jewe ni ibintu bimaze igihe kinini mu mutima wanje nibaza yuko byatanguye kubabaza cyane umutima wanje mbonye abandi bajene tungana bariko bapfa mu buryo bw'umubiri bapfa no mu buryo bw'impwemu kubera just ibintu binjiyemwo kubera peut-être abagenzi babi canke kubera ukutamenya ugasanga biriko birabicira ubuzima hama hariyo rero abo usanga peut-être bararomatse ko ari bibi bagaca bashaka kurondera solution zo kubivamwo iri away ya Kristo kandi Kristo ari we wenyine ashobora kumetriza genre imibiri yabo hama agahindura ibintu byose kuko deja umuntu ntiyiremye ku buryo yo kwihindura mugabo umuntu agiye kuwamuremye arashobora guhindura ubuzima bwiwe ni indirimbo yaririmbye ko kurabona abandi bantu baboshwe no kunywa amadrogue atandukanye gukoresha imvugo basanzwe bavuga sukubankohasha kuguma muri vya bintu nyene oya kubera deja nibaza yuko langage na message biratandukanye hariyo ibitutsi vyo mu gifaransa hariyo n'amajambo ya encouragement yo mu kirundi no kuvuga ko hariho umuntu ushobora nashatse kuvuga yuko umuntu wese bivanye n'ururimi atahura urashobora kumutera intege cyangwa urashobora kumuca intege ubonye nk'umuhindi ari mu Burundi bariko baramugirira nabi canke ari mu giso ntushobora kuja kumufasha mu kirundi ko nakirundi igiso kuko badukurikirana nabo sese ndibabuze igiso ni nk'ikibazo ari mu kibazo canke ari mu kintu ushaka kumufasha ntushobora gufasha umuhindi ari mu Burundi utazi neza ko azi kirundi mu kirundi peut-être ugerageza kurondera langage atahura kugira ushobore kumufasha mu vyakeneye niyo mpamvu hari abarundi baba hanze bakeneye ama service yo hanze bavuga kirimi cabo ko niba bari mu gihugu cabo so nibaza yuko abo bantu mbandiko ndabwira nigo rurimi batahura abantu uri kurabwira nigo rurimi batahura none ubu wewe ntavyo urimwo bikurafasha abandi kubivamwo ubafasha gute ubikora gute uraririmba gusa bakakwegera uraririmba gusa umenya gute ko wabafashije umenya gute ko message iriko irabashikira
cyambere na mbere si message yanje bashikira ni message ya Kristo cause Kristo yabicishije muri jewe hama nibaza yuko je ndaririmba hama ndirimba ubutumwa bwiza bwa Kristo nibwo bushobora kubafasha no kubohora imitima yabo niki hama nimba bankurikiye bakambona ko ubuzima bwa Kristo baranyigana cause nabo nyene barabizi neza yuko ahantu baba bari siho rero baba bakeneye umuco kugira ubamurikire rero ntushobora kumurikira abandi utari umuco uri umwijima nkabo so igituma mvuze uko nuko hariho benshi baba bafise ubwoba bwo kubashikira kwera baba bakekeranya y'umuco bafise muri bo jewe Imana niyo yampamagaye ni ibinkoresha nibaza yuko Imana niyo yatanguje igikorwa niyo igifollowing je nta nguvu nshiramo canke iki jewe ndakurikira tu Imana iba yampamagariye gukora kubera ko hashobora kuba ari umuntu atarumviza indirimbo hama tukaba tugufise imbere yacu niyahe message wumva ushobora gutanga ku mujene ari we wese ashobora kuba canke uretse n'umujene gusa n'undi muntu wese ashobora kuba yabaye imbohe ya drogue yabaye addicted kuri iyo drogue ikintu ca mbere novuga hariyo kategori zibiri hariyo abagiye muri izo addiction kubera reka mere ku bibazo kanaka by'ubuzima akumva umengo inyishu iri muri ivyo cyo nomubwira nuko ivyo ego uri mu bibazo ubukeneye kwidroga kugira ivyibagiye mugabo dozi guhezemwo bro biza kuza ari vyinshi cyane gusumba ivyo ivyari bisanzwe bihari mugabo iyo uhaye ubuzima bwawe Kristo naho iyo situation irimo itovaho araguha amahoro muri iyo situation hama hari indi kategori y'abantu babikora kubera abagenzi kumva yuko yo kwemeza abagenzi bariko baragenda na kompanyi ikintu no babwira ni kimwe bro abo bose bariko barakosha kubigira ni wasima ingorane zavyo ntimuzoba muri kumwe bazoba ko baragutwenga but ni waha ubuzima bwawe Yesu ikintu kizoba bose bari mu bibazo bazuza baraza udusengere kubera iki kubera babona neza yuko ni wewe urafise inyishu bo bakeneye bose barakeneye Kristo gusa ntibazi ko bamukeneye so mu buryo bumwe canke ubundi life ya Christ elite kubera nimba abagenzi baba bari mu bibazo bakeneye Kristo kugira ngo ufite ntushobora kuvura ingwara utazi aho yaturutse abantu bose baja muri ivyo zose baba bakeneye Kristo nuko batabizi baba bariko barondera umunezero mugabo baburonderera hatariho hama iyo uciye mu nzira itari yo mu kurondera inyishu urazimira peut-être no muri iyo nzira ushobora kuyikomerekeramo so man nta indi way nimwe ihari yo kugira umunezero canke kuba yo kuba accepte muri societe atari kuba muri Kristo kubera uri muri Kristo n'amakaraktere yawe bro abatandukanye cyane n'ayabandi uburi solution ntuburi kibazo uvuze ngo ubahe ubuzima bwabo Kristo babumuhagute bamusanga he bigenda gute kuba ubuzima bwabo Kristo nta kindi no kwizeresha umutima yuko yapfuye akazuka ko bwawe hama ukaturisha akanwa kawe yuko ari umwami n'umukiza mu buzima bwawe hama ubuzima bwawe ukamureka agafata vuna y'ubuzima bwawe koze nta kintu na kimwe woshobora ko ntiwiremye mugabo iyo uhaye ubuzima bwawe Yesu kubera ari we yaburemye arazi ukuntu abukoresha ni just gukurikira Yesu no guhindukira ukamenya yuko udashobora kwikiza udashobora guhindura ubuzima bwawe amukabo wa Yesu akabuhindura King Ego reka tugushimire cyane wakoze thank you so much mwakoze izi nibaza yuko ari opportunity tuba turonse kugira ngo abantu batahure cyane as tuba turiko turirimba ibintu bidatahura abantu bose mwakoze kudutumira